Nk'uko rero twabibemereye kuri ELYONNA TV ko tuzogenda tubashikiriza ibiganiro bitandukanye harimwo mbere no kuduza impano canke ingabire kuri bamwe zo kuririmba. Kuri uyu w'Imana harategekanijwe igikorwa ciza cane c'umuririmbyi Uttar Yanick aho yaguteguriye ico yise Écho du Ciel. Nitwa Yanick Uttar, umwanditsi w'indirimbo ko nirimuka oya nazokundira umwasi kwanyitama hejuru. Imana yashize ku mutima wacu kuzokwama dukora evenement yitwa Écho du Ciel worship time. Ni evenement ifise insiguro yuko dufatanya guhimbaza kwimbitse hamwe n'amasengesho ku buryo uko kwizera n'ivyo twazanye aho hantu biba exprimer en fonction kutazovaho. Sanze Écho gisigura inyishu ibintu byisubiriza. Amasengesho rero arafata iforoma yo kutavaho ku mageneration yacu ku bana bacu ko tuzosiga ku ma entreprise ku vyiyumviro binini binini rya vyiyumvira Imana iba yaraturemeye ngaha ku isi nivyo dusa tukarengukana kugira ngo Imana ibe. Uyu mwaka uzoza ibihe. Nabutumiye ni le 29 so dimanche. Uze muri Holy Center mu Ngagara ku isoko. Imana n'abamarayika na assemblée bose barakwiteguriye kugira ngo bakirana ubugwaneza ivyo mutekeye n'ivyo mukeneye ko bitazova ku isi. Mwaraheze cyane rwose. Aho twahuriye sio n'abandi biteze